Charlie uriko uravugwa cyane kuri Facebook mena Mr Joker muri ko murahatsa urukundo rw'ibisazi nka rujya Bishakli urukundo rw'ibisazi eske mwaruteguye bimwe bibaza ngo ni creation hariya anye commentaire ati tiriri Chris hariya anye ngo turi mu kumva ko yimanitse umusatirizi simba ntinya akumbure nkora hamwe haba hakenewe ujya mupeta akunda nabi ve akunda nabi je nahora mbona mutavana ndafise n'utu video ni washaka nzoducisha mu kiganiro ahari hose muri kumwe musi wumvise ko riri Chris yimanitse ve bon oya riri Chris nyene ibintu bibaho nyene ni nkuko nocika nawe agacika canka ngataruka bambwira ko nakunze ivoyu bambwira ko atacu uzomarira ngo abantu kuranye umwanya kundi ngo amageto yose nta nimwe utazi ngo ifaranga ryawe rigura ikanzu ngo abantu kuranye umwanya kundi ngo amageto yose nta nimwe utazi ngo ifaranga ryawe rigura ikanzu tugeto tungahe none Bisha oya nta n'utugeto na 10 wewe natwonze from basumaze kwinjira tubiri ntanaka uti wewe ubatwara hit kubera ko ngo nutinya guhena akwambara impunzi kumbura ngufi utubucici ngumbe batwita gute utagute tujya duhuzu utude pièce kumburuka twambara hama bakagukubita shoot kudupostere twanye tumwe twukucanke tumwe twagujyanye ugacukubita hariya kuri Shaka Entertainment canke kuri page yawe ya Bishakli ngo ntugire ubwoba bijya ngo bigatuma kumbure uduzi zina ryawe Bisha none muri abo saro nabujije kutwambara koko nimba ndatwambara akana bimpaye hiti bo ntibayikeneye ntibayirondera nibatwambara natwe nabo bayironka ubundi Bishakli muramubona agasazi ndagukoze ko Mr Joker yonye ubu rero kumubona nguyu aba yambaye kumbure biri mu vyakora ndabesha si ukubona none nambaye akazi ndambaye nyene ugira simpene nona wahenye canke ndambaye kandi kwijije uri kwijije ni kuvuga wabonye ko wahenye ahubwo niwe yahenye Cameraman ndabira guhera hasi gushika hejuru ariko mutaraba cyane abasore b'imyaka ndabazi guhera hasi gushika hejuru Bishakli kumbure yambari amafaranga menshi kanoti kenshi kikiratu cambaye no musi mu kiganiro oya wasanze cambara duze kuturabe ko musi bifise ivumbi yo mu Giswahili diriyo Cameraman urabona ivumbi mu Giswahili Igozen TV mubabarire cyane misi heze naratakaye kubera ko utuyeri twishine nanyoye ndatakara umugore arandondera nabuzi yo ntaha uburendaha kumbure ngishika ku umuririmbyikazi ndetse ariko aranabikora neza muri industry ya 2 mu gisagara ca Gitega ndetse aho ubu yateye ni gisagara ca Bujumbura uti ya Gitejiki umusatirizi mba ndahari kugira ngo ndagushikire hamwe mwamukeneye ariko aravuga ngo cyane mu gisagara ca Gitega ndetse kuri page ya Facebook aho ari umuririmbyikazi ariko aravugwa cyane gose nanje nk'umusatirizi uno munsi navuze ati reka mfate iya mbere kugira nje kumuraba numve ko bijya bamuvuga ko ari byo Cameraman duhindukije kamera gato kwa Bishakli tukuramutse ndabaramukije urameze neza ndameze neza mwanzi manya gatoki sinanzi ko muzi ivyo nkunda tuba twabibonye mwabibonye abere urakoze cyane wakwambitse ndamushimiye wagusize ndamushimiye nawe nyene Bishakli sabwe ucumva ko umusatirizi yaje iwanyu wiyumvise gute kumbure umusatirizi kuza kugendera mu rugo iwanyu noneho mukanamuzimana n'agatoki asanzwe akunda bon nibaza byanyoheye byanezereye cyane kandi nyene merci yego Cameraman ndabira guhera hasi gushika hejuru
ariko mutaraba cyane abasore b'imyaka ndabazi guhera sigushika hejuru Bishari kumbure yambariye amafaranga menshi kanoti kenshi kikirato cyambaye n'umunsi mu kiganiro duze ko turaduze ko turabe ko munsi gise ivumbi yo mu Giswahili diriyo kamera abantu urabona ivumbi yo mu Giswahili ivumbi y'ikarera oya ishimwisha tanyari kaburi ikarera hari na karera na ivumbi y'ikarera no rija kurirondera mwe ntujayo rero abastari muragara muguma kwikaburi barishize babona ko ataba abastari Charles sabwe kwagiye mu muziki ukiri muto ujye ufite imyaka ingahe nta mukobwa yivuga izina kandi nta mukobwa yivuga imyaka ufite 12 abakobwa murabenshi imyaka mufite 4 Charlie uri kuravugwa cyane kuri Facebook aho kumbure mwe na Bijoka muri ko muravyatsa burya urukundo ku mwana nkawe kumbure mukavugisha abantu ibihumbi n'ibihumbi ubunyero nyise umwana umwana nye n'umuntu atajya n'ikarera uranshaye ku ikarera nja kubera iki ntibarahateza imbere nje mu ivumbi n'umusitari kamera bashyizeho ikaburimbo tugume ku ikaburimbo bijye bintu kumbure biriko biratera uruhagarara kuri social media na cyane cyane aho mwe na Bijoka kabisa mwe na Mr Joker mwe na Bijoka mwe na Mr Joker muri ko murahatsa urukundo rw'ibisazi nka rujya Bishari urukundo rw'ibisazi eske mwaruteguye bimwe bibaza ngo ni creation hariya anye commentaire ati tiriri Chris hariya anye ngo turi mukumva ko yimanitse umusatirizi simba ntinya kumbure nkora hamwe haba hakenewe musi wumvise ko riri Chris yimanitse bro riri Chris navyo yokora ko n'umuntu w'umugabo uri kuramucinya muri kuramuvanga kumuca inyuma nukugira bibaho nyene ni nkuko nocika nawe agacika canke agataruka ni ibintu bibaho ntiyokora ibintu by'ubwana nk'ubu ubundi kugira umuhebe kugira uvane na riri Chris kumbure ugafatana na Mr Joker nk'akantu uba waramuhoye vraiment riri Chris aho byamupeta akunda nabi je nahora mbona mutavana dafite n'utu video ni washaka nzo ducisha mu kiganiro ahari hose muri kumwe rero nkaca ntangazwa mu minsi mike hariya anye Mr Joker agavuga amajambo ashobora gukomeretsa riri Chris hariya anye nawe hariya anye ukaguma wanditse utujambo dushobora kumutsitaza frame acengwa teska abakobwa urunigo rukundo bafise bon oya riri Chris nyene je twabanye neza nawe narabizi gusa urazi yuko ibintu by'inkondo biragorana birahinduka umwanya ku mwanya kurya ngira barabibonye na Mr Joker sinzi ko abonye ko ari heza cyangwa atari heza bivana n'ingene wabibonye gusa nimba barabikurikiranye ushaka ko barabibonye rero byari Chris byarahindutse nkuko bishaka guhinduka no kundi muntu ariko nta kabi kiwe kandi vraiment ntaco dupfa nabo nyine mubandanya mugendana kimya basi yes turabajama sana ariko ndakubaza nzogakata muri montage ndakene Bishari umbwiza ukuri eske ni base mwashatse gukora yinzira kumbure muko murakorana yinzira y'indirimbo muko murakorana na Mr Joker canke ni ibintu biri reality kumbure ubu ubarizwa mu rukundo rwa Mr Joker kumbure nawe nibaza yuko ivyo bintu mworindira gato mugatenyenya nimba ari base muzobona ko ari base mukarinda ariko nakuye ko nzogakuramo muri montage mu bintu zo postinga katarimwe isanzwe kwimenera ibanga nimba ari ibanga sishaka kurimena nimba ari base muzobona ko ari base yuko indirimbo ije aho muzosha mutara ati ari base nimba atariyo naho nisiguye burazi yuko Bishari uri mu baririmvyikazi bavugishije cyane abaririmbyi b'Igitega uti wewe ubatwara hit kubera ko ngo utinya guhena kwambara impunzi kumbura ngufi utugucici ngumbe batwita gute tujya duhuzu utude pièce kumburuka twambara hama bakagukubita shoot kudupostere twanyu tumwe twukucanke tumwe twagujyanye ugaca ukubita hariya kuri Ishaka Entertainment canke kuri page yawe ya Bishari ngo ntugire ubwoba bijya ngo bigatuma kumbure uduzi izina ryawe Bishari none muri abo saro nawe uje kutwambara koko nimba ndatwambara akana bimpaye hiti bo ntibayikeneye ntibayirondera nibatwambara natwe nabo bayironka ubundi Bishari muramubona agasazi ndagukozeko
ndagukoze ko misaduka yonye ubu rero kumubona nguyu uko aba yambaye kumbure biri mu vyakora ndabeshe si oya none nambaye akazi ndambaye nyene kugira simpene nona wahenye canke reka ndambaye kandi kwijije uri kwijije ni kuvuga wabonye ko wahenye ahubwo niwe yahenye niwe yahenye kabisa ubusatirizi muba munzi ko ntwenze cyane bishaka tugarutse mu kazi ko kuririmba motivation ni kuvuga ati je ndashaka ko muririmbyi kazi eske yaje gute impano y'ukuri muri ivyo urabonye no kumva yuko woririmba canke sinabonye nakararirimbye ngo ce nshaka kuririmba kajya kabara gahararo nimwe babijamwe ukazawumva ngo nakayahevye abantu bari bamukunze ntibamenye iyo yahereye je nibaza yuko ni impano yiwanje kandi ndayikunda cane biracari hasi ariko ntegeza gusatira kugeza bigeze kure iyo nipfuza ndifuza kugera kure cane abo baba bishoboye bumva bamfasha nkagera kure cyane babizemwo babikore nk'abantu bakunda umuziki ndundi hama dukora ibintu bimeze neza cyane kumbure nk'umuririmbyi kazi mushasha jewe nabonye kumbure indirimbo yawe yakwije views predomir views kumbure kandi uri umuririmbyi mushasha nk'umusatirizi nari mbonye mu gihe nzi ko hari abaririmbyi benshi bo ngahe Gitega bamaze gukora indirimbo zitari zike ariko usanga bafite views duke cyane wowe system akoresheje kugira ngo ushobore kuduza channel yawe ushobore kugira vibe kuri channel yawe ya YouTube kugira ngo kumbure views ziduge ku munota wakoresheje kumbure ndabivuge gute ubuhinga akoresheje kugira ngo ushobore gukubita views abaririmbyi bose b'Igitega kugira ngo ndakuyemwe Double J canke bajya ba Love Music ariko abandi bose kugira ngo ushobore kubakubita hasi nibaza yuko nakoresheje ishaka ko dusanzwe twitwa ishaka entertainment nakoresheje ishaka ndabishiramwo umwete cyashijwemwo na Chris yubahwe cyane umwete yubahwe ndamwubaha byose ako ndamwubaha yubahwe yarabikoze naho byaduteranije gose harabemwe ibintu by'inzigo umva ibaze kugira inzigo umuntu mupfuye views vraiment mupfuye views kuko mva ico gihe byarageze igihe nsanga ndu umwe aba bakina amafilme abaririmbyi amajournal yose yonga Gitega ibintu byinshi byose byoja kuri social media nsanga ndu umwe nashoboye kugira amaviews menshi ibyo niwe biranteranya n'abaririmbyi bagenzanje baranyanka bamwe bavuga amayo bishakiye ariko nibaza ko bitansubije hasi ngo nce ngira ubwoba ahubwo byampaye ingufu zo kubandanya ego burya rero je ahubwo nibaza yuko ufise umupfumu akazi uwo mundangira nibaza yuko Bishari yagiye muri Kongo irubumbashi hariya anye urondera umupfumu akazi kubera ko maze kubona ijya vibe ya mu gihe nzi abarejande kandi abitabarejande kuko nabaririmbyi bapambanye kuva kera ngahe Gitega ariko badafise vibe kuri channel ya YouTube nkawe nibaza ko iyo ndamuka ngiye canke iyo ndamuronka ntibibari bijyana kuvuga n'amakungu aba yarabimenye iyo nkuru iba yaramenyekanye cyane ariko ndibaza ko vyamenyekanye ku batari bake mugatari benshi cyane mugabo ako kantu nako ndashikira kumupfumu yego hama Bishari imbere yuko turangiza mfise byinshi no kubaza ariko ivyo bindi kumbure bizongarukana subire njya gatoki wanyu uzojya n'agaceri wanyu Bishari kumbure ubu twinjiye mu kwezi kwa gatandatu niko turimwo ukwezi kwa gatanu kwaranzwe mu bikorwa vyawe ndetse ibikorwa vyanakunze ukwezi kwa gatandatu nako tukwitege mwiki hama usakageso singiye ntavyibagiye baragushira kuri affiche mu kirori kubera ubustare bwawe sinzi ko ari ubwibone sinzi ko ari ukugara abafana canke abagukunda abashaka kukubona amaso mu yandi barisha gatike kabo kugira bone Bishari bikarangira batakubonye ibyo bintu navyo biva ico kintu naragisiguye kandi mu bisanzwe naba narasabye imbabazi ariko kanini amakosa ntiyarayiwanje kubera ko ico gitaramo abagiteguye barafashe banshira kuri affiche nta kintu na kimwe bamenyesheje ntitwapatanya ko je sindirimbira zero benshi nyene baraguruka muhira
bazi yuko bagiye kuririmba nyene kuba baboneke mugana nje ndavuga ati none uburyo nashize mu indirimbo yanje mpaguruke ngende kuririmba nta nifana basi muga rero si kuvuga ngo nta nifana ariko nitwari twapatanye nibona kuri afishe sinagusha maguruka ngende sinzi ngo barampemba sinzi ngo ntibampemba vraiment mumbabarire cyane kandi murumva neza amakosa sayo wanje ego ubundi je nk'umusatirizi ico kinagumye ndaciyumvira ati umunsi nabonye Bicharly inzo babera imboneza abafana bagukunda kubera ko sijya mbere n'ijya kabiri kumbure bakubona kuri afisha bati wa Bicharly wa unda kutajuzi singana kujyanya ari umwana mushasha turashaka kumubona Bicharly kwezi kwa gatandatu cha kibazo nyene ngarukanye kwezi kwa gatandatu tukwitegemo ibikorwa byawe nyabaki nibaza yuko ukwezi nyene mu kwitegemo igikorwa ciza kimeze neza nubwo ntaramenya ngo bimeze gute ariko kirahari kandi ndibaza muzogera kirahari cyambere riri Chris yahebwe yahebwe muri uku kwezi nyene ukumbura ufatana na Mr Joke ico ni igikorwa cyambere wakoze mu muziki naho je ndiko mvuga igikorwa cyo mu muziki cyo sindashitswa nk'igikorwa ni igikorwa umutamari yanye oya sindashitswa nk'igikorwa gusa mu muziki niho ndiko ndavuga ati gishasha kirahari muri uku kwezi nyene sindabanyotetse umuririmbyi kazi agutera ubwoba mu Burundi muririmbyi kazi antera ubwoba ahubwo si untera ubwoba ahubwo nuwo nkunda kuko nta warantera ubwoba hanuma gutera ubwoba oya nta numwe antera ubwoba ahubwo mbaza tukunda nde umuririmbyi kazi wo mu Burundi je ndi kuvuga ati uvu yakoze igikorwa ndumve ko nanje ankoze hajya hano ego arankora ku mutima gusa ntantera ubwoba ebo nawe ninde basukunda Estanishe vraiment yubaho ego kubera ko mufitani agashusho ivyo nubize abafana bandura microphone mu ndabire Bisha ivyo nubize ngo ni petite sœur wa Estanishe oya gusa nyene ndamukunda cyane kandi vraiment yubaho umuririmbyi w'umuhungu mvuge umuhungu w'umugabo umuririmbyi apana umuririmbyi kazi nawe aguprefera cyangwa uvuga ati umuririmbyi vraiment yakoze apana kuja mu rukundo umuririmbyi basakora hit cyangwa no bimbona mu rukundo umuntu yambabaje icyo tumanga ndabigaruka umuririmbyi akwemeza yakoze igikorwa vraiment wumva ugikunze aho namahitamo mfise yo kurumva bose hari igihe wakora nkaza numva ngiyeyo hama agaca asubira ikindi agaca aja hasi hama nkaza numva uwundi umva nta mahitamo mfise ariko ndabakunda cyane vraiment Bicharly ibibazo ugira kubera kuri umustar biba nk'ivya abantu banyumvira uko nari gute bon sindi busigure ngo gute gusa ari abantu banyumvira nabi bakakwiyumvira kwingeso zitandukanye kuko abantu benshi babona baririmbyi babigeme abenshi bafata nk'indaye premièrement nico ego ujya muntu kumbure ajyamana n'abandi baririmbyi ajyamana n'aba oruke uri mu kazi uri mu kazi vraiment ico ikindi kumbure impact ukunda guhura nayo kanini nico ibindi nibisanzwe kanini nico kandi cyo kirambabaza gusa nyene nisho yabo je nibizombuza kubandanya inzira ariko mvugira twa dusore tugukunda hariya tukagutinya kubera hit ufise natwo uduha umuco kugira ngo nyimbara kagukunze none kunkunda jewe sinzi gutweruka Bicharly umustar nkawe si bibi ntibanyikundire vraiment ne wankunze ni bone ntibagutinya abantu bantinye uziba Bicharly abantu bakwitire kuri Facebook ni benshi cyane ni benshi cyane ushobora kugira search ugatora Bicharly wo w'inyabikere ikarusi Bicharly wo mu Cendajuru Bicharly wahe kugira bamenye Bicharly nyawe biba bigoye Bicharly akajambo kumbe twosezererako ndabashimiye kwa mwanyumviriye mukamakanya tukaganira ndashimiye abafansi banje mwubahwe ndabakunda cyane ndashimiye Gosen TV ndashimiye na Chris ex wanje mwubahwe nawe wangejeje kuri byinshi hama ndabakunda mwese icyakubabaje mu buzima utazibagira nanakimwe cyakubabaje oya basi cyakuryoheye icangyoheye
ndaryoherwa cyane no kuba ndiho kandi ngikwiye. Ego. Indirimbo imwe kumbure yagutumye uba Bicharly? Indirimbo imwe yatumye mba Bicharly ni indirimbo Kitandani, kuko ni nayo ndirimbo yanje ya mbere. Reka tuje mu gitanda rero. Tuje mu gitanda uturirimbire muri ka kajwi nyene. Iyo ndirimbo yakoze Lil Chris ndakeka. Ego. Nyapeti naho amuteye ipoto vraiment arakora. Gusa nuko abakobwa atarukundo mamufise. Kitandani uri kumwe na Lil Chris ex wawe, utangwe gushira mu ijwi rya mbere kumbure muri kajya kajwi nyene wicaranye na ex wa producer wawe Lil Chris, turirimbire kuri Gozen TV. Bambwira ko nakunze ivoyu, bambwira ko atacu uzomarira, ngo abantu ukuranye umwanya kundi, ngo amageto yose nta nimwe utazi, ngo ifaranga ryawe rigura ikanzu, ngo abantu ukuranye umwanya kundi, ngo amageto yose nta nimwe utazi, ngo ifaranga ryawe rigura ikanzu. Utugeto tungahe none Bicharly? Oya, je none umva nivutse. Utugeto tungahe wowe? Nta n'utugeto na 10 wowe. Natwonze from. Basimaze kwinjira tubiri. Nta na kamwe. Ubundi nabagutera nije ngukundanye n'ivayo bituma Lil Chris umwe muki. Narabajije. Warabajije? Je narabajije. Yes, nuko twari kumwe na Bicharly umuririmbyi kazija kuri channel yiwe ya YouTube, wandike Bicharly kumbure uzobona indirimbo nyinshi hari Kitandani na Yuda Iskariote hamwe na Danje. Yo. Izo zose kumbure ni indirimbo ushobora kubona kuri channel yiwe ya YouTube. Ndakwibutsa ko no kuri page yo ya Instagram ushobora kwandika Bicharly ukaguma wamutoye neza cyane. Kuri YouTube wandikanye kandi ngo Ishaka Label. Ugacubona kumburi ibikorwa vyiwe vyose uko bigenda bikangana. Hama Bicharly kumbure imbere yo kugusezera ndashaka umbwire ibintu bibiri canke bitatu ukoresheje amasegonda nk'abiri utazigera wibagira kuri Lil Chris ex wawe. Ni umuhungu w'umutima, umuhungu aciye bugufi kandi nyene yubahwe yego. Asante sana umusatirizi kumburi, ndanagushimira ko wewe wa followings mu kiganiro cyose twakoranye no mwana aracari muto cyane, ngira ngo afise nka imyaka mike cyane, afise twaka tune twaka pani imyaka ni n'umwana kumburi afise ibikogwa kumburi, aho nababwira ko very soon afise igikogwa ndakeka abantu mu gisagara ca Gitega ndetse mu gisagara ca Bujumbura. Igikogwa umwana kumbura adashimye kutubwira, ariko mu musatirizi mba ndabizi kuko mu misi heze cyane naramubonye i Bujumbura, nta nindwi iheze kumbura ndamubona mu gisagara ca Bujumbura. Ndakeka ko yari mu gikoni. Iyo wumvise ko umuririmbyi cyangwa umuririmbyikazi yari mu gikoni uca wibwira kumbure mu gikoni haba hariko hatogota ibiki. Kumbure rero kuri Ishaka Label, Ishaka Benindi Label, Ishaka Label, vuba cyane ngira ngo bazegenyeza tubone igikogwa. Ntituzi ngo iyo ndirimbo kumburi ya Bicharly azoba ari kumwe nande, ariko kumburi nanje nk'umusatirizi base kubimbwira. Ariko kumburi Bicharly, reka ndagushimire cyane nk'akajambo kamwe watubwirira umuyobozi kumburi cyangwa umurongozi wa Gozen TV muri rusangi, duhite turangiza ikiganiro. Ndamushimiye cyane, azokomeze kuno ateza imbere impano z'abaririmbyi kanini. Asante sana. Yego. Gozen TV.